Mwabasore mwe rero murabona ko ubukene butugeramiye pe. Hariho ahantu jenzi hadashobora kubura imizigo. Iciza mbona sha wa muhungu mwoza tukaza gutera iyo mizigo kandi tuyisohokanye ndazi ko make tutosiga amahera yo kurya. Igitekerezo canje sinzi uko mubyumva. Kanya ahubwo tugende bro. Man, rero we ahantu ntituzi uko hameze. Usigaye ngaho by'ijoro. Wabonye imizigo y'ubwenge ko twayizanye. Gusa rero we wacunze ntituza kugabura tunganye. Iya tabaje nubundi bari kubafanya. Badufata iki? Raba nkawo umutwe nk'igishayoje. Wewe wibaza ko hano tugabura tunganye. Ntibibaho cyane ntibibaho. We turayagabura tunganye. None ntago nacunze. Tugabura iki gashi? Tugabura iki? Ku mizigo twizaniye ucunze uhagaze hanze ngo turagabura tunganye. Uravye nabi nagatwe ugasiga ngaha kwibuye. Man, rega yapfuye man. Ntago yopfasha uyejo ntiyirabitse akarabuka bigoranye. Reka ntago yopfa. Uyu ndazi aha yirabitse we gusa reka ndakwereke. Apfa oya ntibibaho. Sha mukuri yapfuye wa mugabo. Ndi wibuke ko ari we wanyoheje. Fata nkwereke sha mufate amaguru nkwereke dupime ko yapfuye. Cyane kuri yapfuye pe. Wewe rero agatekerezo mfise. Urabona ko yapfuye tugiye kumushingura. Yogorana. Genda wiruka kwakwanye urabikura Gatoro. Nanje ucu usanga ndondeye udukwi na kabiri cyo tumuturira. Nta yindi solisi isigaye. Kuko je nta kundi nobona twobigira. Turavye nabi turara kumbi. Ese bagufungiye mu gasho kamahwaga. Kesera je kuzana icyo gihunda n'ivyo bito. Shajena sanze igitoro kizimbye kuri station nkese. Iritiro y'igitoro 1,100. Dakese angetse aho nta kundi udahibura. Mani tumuterure rero twakwanye tuze gushira ku muriro. Nimureke kunturira basi n'ivyo wanyu mu bitwara. Nimureke nigiye. Kagabo kitsubaza jagenda uzopfa kutwega amadiri turayajana.